twamufashe muri ako gatondo ko imodoka afashe diesel umuntu nyenevyo yari muri Kongo yabirungitse acaraza ko afite izindi modoka zibiri acaraza abideklara saa 9 bisanzwe umuzigo ntuzenya document de paiement niyizi imbere yuko umuzigo usohoka dusanga rero turiko turagira amatohoza nejo niyo narindi ku mugoroba twasanze yari sirikwi nini cyane yo kwiba sirikwi nini cyane rero abatari bake muri iyo sirikwi barafashwe kandi baza ko dossier bajya bafashwe urubanza rwo rwaracitse ku wa gatandatu muri iyo ntuze permanence penale kandi nivyo byose bari bafise twabize ku kuboko n'amasoke yabo twazize ko sere kugira tubanze turabe neza tuverifye mu mashini ya OBE kwivyo bari bafise mu masoke babirihiye nibazo bidasanzwe rero bisaba ingufu nyinshi cyane no kwitanga kuko abariko barabikora by'ukuri no kwemeza ko ari kwitanga kuko bariko ama pression manini abantu babatelefona hano ni email nibazo bitoroshe ariko bisaba ko on n'a pas de choix bisaba ko dushiramo ingufu zidasanzwe nyene kugira fraude ihagarara kuko igihugu kirimwo fraude yaravuze ahantu nuko twebwe twakwiye ntuzenye igihano cyo gupfa ari ibihugu bimwe ukoze fraude baca bakurasiraho nyene